na ekipe ya Albacete Ballon-Pied muri kimwe cy'umunani gishiri ca nyuma ca Copa del Rey canke igikombe citiriwe umwami hariya mu gihugu ca Espagne. N'inkino zindani mu gihugu zitariko ziroremwe ikomakomeye ko no mu Faransa Paris Saint-Germain baraye basezerewe mu ijoro ry'imbere gato na ekipe ya Paris FC muri Coupe de France. Mugena nabonye na ekipe ya Sporting Braga buriya muri Portugal baraye basezerewe na ekipe yo mu cya gatatu muri Coupe de Portugal nabo nyene birumvikana ko bitaba biriko biroro. Madrid basezerana na Albacete mbere yuko tunaraba ino debate ya mbere yo kuraba ibijanye n'urugendo rwo kurondera ibikombe. Hari ico mufise mwovuga kuri match? Kumbure nagenda abona batari bakavuga ati abatakinyi batari bahari, abandi ati rimwe na rimwe psychologiquement equipe nituje kuva gutsindwa na equipe ya Barcelona irukanwa rya Xabi Alonso bigaragara ko ari bombora indani muri equipe. Hari bamwe mu bakinyi bari bagishigikiye Xabi Alonso, abandi ati yanagiye nibana mwipfurije kubandanya neza yagiye ku mbuga zabo, abandi ati Florentino Perez bimeze uko. Nubwo nawe ataraja mu itangazamakuru avuga ariko ivy'inyamakuru vyandika afata Madrid nk'imwemukiye ati mwajyamajyamye kubakinyi mwanka kunkorera Amerika n'ibindi bitandukanye. Nyuma y'ibi byose niki mwovuga ko ntsinzwi y'umugabo yitwa Álvaro Arbeloa imbere equipe ya Albacete Ballon-Pied na match we ya mbere ngomeyeza equipe ya Madrid. Albacete Ballon-Pied equipe iri muri deuxième division muri tableau yo hasi cyane mwanya wa 17 mu equipe nabonyagera ko 22. Gutsinda equipe yitwa Real Madrid ni nkuru kuko Real Madrid tuzi ko ari equipe nkuru ariko nta n'inkuru irimo kuko equipe yari yose batangura ari 11 ku 11 equipe yari yose bayemerewe gutsinda indi tuba tubona tout simplement zisumbanye ubwo bushobozi kama wumva mengo Real Madrid yotsinda equipe yitwa Albacete Ballon-Pied vyorosha ariko logiquement parlant na equipe yitwa Albacete irafise novuga ngo ubwo bushobozi bwo gutsinda equipe yitwa Real Madrid. Ni iki kintu racaje kuba kuko kwera ko umupira uremera ko iyo equipe zibiri ziriko zirakina yari yose yotsinda yindi. Ngo birumvikana ko nubwo tutitaye ku busumbasumbane bw'imigwi ariko mwarinze mukoroka na 11 na ikaza na 11 mwezi mutangura match muri 11 mazitanu nkuko nawe yozikora igitandukanye n'inivo y'abakenye kumbura abahara abantu bagikina umupira bava gukina bitahira muira gukora ubuzi bwa misi yose abandi bagata bagiye kuruka kuko umupira wabagize akazi. Kuko uno munsi jewe nico kintu ariko ndavuga twebwe twaramaze gushira mu mitwe yuko muri Espagne kandi n'igihe kirekire giheze turabizi ngo equipe nto nyitsinze Real Madrid naho yobe muri Premier Division canke yitsinze Barcelona umenga ibara ryaguye mugabo mu Bwongereza banle ko magura Man City gutsinda Arsenal gutsinda Liverpool gutsinda Chelsea biba ari ibintu nyene umengo birasanzwe vyobuka bidijere n'umukunzi wa Manchester City canke wa Arsenal canke wa Liverpool. Mugabe Madrid ni Barcelona kumva ngo watsinzwe na Granada kumva ngo watsinzwe na za Cordoba ziriya ziba zaragiye mu vyicaro vyo hasi uba wumva umengo urasuzuguritse cyane ariko ushize muri logique equipe yitwa nako Albacete Ballon-Pied yaje gukina na Real Madrid atamuntu mwabona yo mahigwe bonye n'ubwabo sinibaza ko nayo mahigwe bari bayifitiye ahubwo gusa baje bazi ngo turaje gukina kubera ko tutemerewe gutsindwa forfait. Mugabo Real Madrid bari mu bibazo ubwa mbere nkuko ari kurabivuga Xabi Alonso asohoka avuzwa amajambo atameze neza asohoka ari abakinyi bari baramaze kwigirira icizere yuko bari kumwe no muvyeyi wabo asohoka ari abakinyi bari baramaze kubona ngo ivyacu bisa n'ibiko birarangira tukiri mu maboko y'umugabo yitwa Xabi Alonso. Donc bose ntibahuje inama ntibariko basenyera ku mugozi umwe. Federico Valverde video yotanga arabitanga individual makobara sanzwe ari mwiza yo kwigura equipe ariko Vinicius Junior mu mutwaro nonekaye Arda Güler nonekaye kubera arabuze inshuti yiwe atangura kwibaza ngo mbega ejo canke ejo bundi Álvaro Arbeloa turabana mu buhe buryo ndasubira kuba mukinyi afatiye runini projet ya Real Madrid nkuko narimeze ku mugabo witwa Xabi Alonso. Ivyo byose bikaba mu bintu bizunguruka mu bakinyi. Rero twemere ngo bano ni mu bazungu ni mu bihugu biteye imbere aho umwana wese akina umupira w'amaguru cyangwa umukinyi wese akina umupira w'amaguru peu importe icicaro yo bakina ari umwana yateguwe kuva muri academy kuko biroroshe ko jewe unkuye ngaho kambye ati Landry twabonye ufise touche nziza ingo tugukoresha entraînement uzogenda ukinire Aigle Noir ngaca mpuna n'umwana avuye nko muri Senegal yaciye muri academy kuva mu buto canka avuye nk'Iburayi aza yifitiye confiance gusumba jewe niyo namanda musumba imyaka kubera iki izo bato zo kwamara gwana buri munsi agwanira ikibanza ciza yazitanguye ari umwana mutoyi. Rero hano
Albacete jewe kuza guhangara Real Madrid nabibonye nk'inkuru mugabo apana nk'igitangaza kuko le 11 de départ ku mpande zose n'abana baciye mu academy atandukanye ahubwo ikibazo kiri kwa Real Madrid coco gihera mu burongozi hejuru kikafekta n'abakinyi kugeraho tubona abakinyi batakaje umutwe imbere y'equipe yitwa Albacete naje no kubona nkavuga ngo iki gitsindo c'insinzwi Madrid yinjijwe biragenda gute witwa Real Madrid ukina na Albacete barompi nivyo bakubanza igitsindo kigombore bagushiramo ikindu kigombore ugombore kuri nonanteye ico kwegariza bibe biri kubindi 94 bagukwitemwe agashingura 10 ukabona ngo abakinyi ba Real Madrid ntibari motive mu kibuga wacugaruka ku magabo yitwa Alvaro Arbeloa umuhini mushasha utera amabavu sino vyanka Nijambere yari yicaye kuri bande tusha ari mu menyereza w'ikipe yitwa Real Madrid ariko ico nakunze kuri Alvaro Arbeloa yifitiye icizere ntabwo bagira aravuga ati umuntu nazanye hano nzi ko ngomba kumukoresha ndamukoresha nta bara rizoba riguye ariko Real Madrid ko yatsinzwe na Albacete abantu ntitubifate nk'ibara ryaguye gusa biba binababaje kumva ko equipe muri deuxième yasezereye Real Madrid ariko ishobora no gukorokera mu caga gatatu reka bwana abdi umugabo twiza rya Arbeloa ati turabizi ko abafana ba Real Madrid bababaye tubiravye no mu maso bigaragara ko atari kintu ciza cadushikiye dukwiye kumva ko kano gahinda gahari twabonye Madrid idashobora kujya avance y'igitsindo na kimwe imbere ya Albacete twabonye Madrid idashobora kumara iminota 2 n'amasegonda 30 kugira ngo urukino rurangire ituma ija muri prolongation twabonye Madrid yagaragayemo abana benshi bo muri academy cyangwa se muri Castilla ariko bari kubona abakadre nka Vinicius na Federico Valverde ubwo equipe izwi ku izina rya Real Madrid umugabo yitwa Alvaro Arbeloa abibazwe canke n'ubundi ni mudu yari muri equipe kumbura bizomufata umwanya kugira ngo ayihindure hamatu mutumere zirita umupira w'amaguru ufise ukuri kwawo wewe urategura ivyawe uwo mugiye guhura gategura ivyiwe ariko rimwe na rimwe mwese yo muje kuvyaplika ntibigende uko mwabiteguye nzi neza ko equipe yitwa Albacete bavuye muri baje gukina na equipe ya Real Madrid babizi ngo tugiye gukina na Real Madrid nka equipe nkuru twoyitsinda ariko biza kuba ari gitangaza baramutse badutsinze twe turataha nta kibazo nta ngora ariko nitwaramuka tubatsinze ni nkuru tuza kuba dusize ku gasozi ariko kubatsinda kwacu ni kwa kuri dusanzwe tuzi kuba mu mupira w'amaguru kuvuga ngo we wokina ugakina nka equipe nkuru ariko equipe nto ikagutsinda vya bindi biza bigatuma tubona igihugu nka San Marino gishobora kumara imyaka 30-40 kitazi gutsinda urukino rw'umupira w'amaguru ariko gwavyuka ukabona rukubisa umuntu gwatsinda uwo munsi kabinkura ati aretu San Marino aganya San Marino iratsinze mu rukino rw'umupira w'amaguru ibi rero nivyo vyabaye kuri equipe yitwa Real Madrid batsindwa mu buryo bagwiririye nabo batari babizi ko bishoboka kubaho ariko bibaye kwa kuri k'umupira w'amaguru umuntu wese yarazi ngo biraba ariko ntibigomba kuba kuri equipe nka Real Madrid imbere ya Albacete pour la première fois de l'histoire kuva Albacete ibona Real Madrid babaho bari bamaze gukina inkino 14 Madrid yari maze gutsindamo 11 banganya 3 Albacete mu mateka ni yarizi nibwo bwa mbere insinzi imbere equipe nibwo kuko nimba hatangwa kwako gacuko kunganya ejo canke jo mundutangura kuyumvira kuko je bavuze igitangaza erega equipe bitangwa gukoreka ko yo kubaho bavuze igitangaza igituma ndiko ndavuga ko Albacete yatsinze Madrid atagitangaza je kunganya match ni Albacete yaheruka niburi buri mwizo match ni 3 ibaze kugirana na Madrid mu mateka Jya nyuma baheruka kunganya n'igerekezo rya 28 kwezi kw'icumi 1995 aho nyene je njo gituma ndiko ndavuga nta gitangaza cabaye canke nta bara ryaguye mugabo inkuru yo yasigaye ku musozi kuko je bavuze igitangaza numva ikintu kibaye ata muntu muri kitari kiba kitazosubira kuba ikibazo Landry ahantu cabaye naha kubera Real Madrid yemeye ko equipe yitwa Albacete baje imbere umwanya wose bamaze ariko barakina iminota 90 nagihe na kimwe Real Madrid yigeze ije imbere ngo iyobore kandi usubiye inyuma 70% za match equipe yitwa Real Madrid muri iyi minsi mazire kirakinika reka adversaire kaje imbere igitsindo barazitakaje ntibigeze bava inyuma ngo bagombore baze ngo bayobore umukino birangire bawutsinze
na cagihe bariko barakina n'ama equipe makuru bakabona igitsindo canke bibiri bakareka adversaire akaza bakagombora bakanganya bari bahejeje gutakaza match twarabonye ku match bagiye barakina na equipe ya FC Barcelona twarabonye ku match bagiye barakina na ma equipe nka za Atletico Madrid iyo muri France Olympique de Marseille bivuze ngo ni equipe resultat babonye uyu munsi utozigereka ku mumenyereza mushasha nivyo nubwo twavuga ngo uwo muhini mushasha wotera amabavu ariko tubanze turabe abakinyi bambaye uriya mwambaro equipe ya Real Madrid bariteguye ku rugero rungana gute bumva ngo bagomba guhangana na equipe erega saba bonyene bibaye kibe bintu none se tuyobewe ko muri ibi bikombe nubwo atoba muri Espagne ama equipe makuru ahora kugwamo n'ama equipe yo ma division ya kabiri muri ibi bikombe bitandukanye na Bwongereza Crystal Palace nze yakwemona equipe yo mu cicaro ca gatandatu mu cicaro ca gatandatu Crystal yagiye kandi iyi Crystal niyo yarifise igikombe giheruka champion titre defending champion rabani wacu mu Burundi musonga tiraza ari equipe nziza ari kirandira igikombe ca champion muri Coupe du President igakugwamo na equipe yiyandikije ivuye mu mutumba hari nimba ari Kagoma sinzi sivyo ikazi kabakuramo bivuze ngo hari mentality tutu equipe tuba dufise bavuga ngo tugiye gukina n'ama equipe makuru twebwe turitwara gute imbere yabo dutanga ivyo dufise vyose nitwasanga twobatsinda tubatsinde ariko banadutsinze twitahire ariko uyu munsi imirago yose je ngomba kwitera abandi aba bakinyi ba equipe yitwa Real Madrid uri Federico Valverde uri Vinicius Junior utagomba gufata umwanzuro kuvuga ngo ka equipe ngira ndagakubite ndagahashure ndakavane mu mugongo wacu Uri Gonzalo Garcia Torres uri Fran Garcia wanashaka jo Gonzalo akazi kiwe yagakoze ahubwo ikintu cyambere nagarutse ko nkiyumvira ikibuga kirimo Fede ikibuga kirimo Vini ikibuga kirimo Fran uyu muhungu kuri gatatu Fran Garcia kirimo Dino Urasensi ikibuga kirimo Andrea Runine na Franco Master uyu wari wamanya uko Master Antonio nabwira babantu ngo nimba Alonso yarampetse mu kabinyagiriza reka ndabereke ko yagiteretsemo ariko kandi yakinye igitsindo yakinye match nziza yagiteretsemo ariko ibintu bakinye ugerageje kuraba Real Madrid uriyumvira ngo aba nabakinyi basanzwe bakina Premier Division muri equipe nkuru kuko je uno munsi niyo yari kugomba gafata Vini agafata Fede akabasosya akabana muri academy akababwira ngo tugiye gukina na equipe yitwa Albacete ive muri deuxième division wambaye jezi ya Real Madrid agenda defende iteka rya Real Madrid bikabananira bakagomba kubakondane Alvaro Arbeloa hakagira n'umuntu yiyumvira ngo Madrid yasizwe ku bwa Arbeloa yicara hana musaba ikigongo iriya equipe irimwe abakinyi benshi ubona ko bambaye umwambaro wa equipe ya Real Madrid muri iyi minsi utari kurabakwira ngo twatanguye tubivuga nimba ari ahantu umuntu ashobora kuja kwiherera akaganira ni amuremye ati mana mfashe ntabari bibihe ndimwe ntivyoroshe Vinicius niwe muntu wa mbere agomba guterera iriya ntambwe agenda akavuga ngo mana nimba ari icaha nagukoreye nimba ari amakosa nakoze mbabarira ngaruke muri version ya Vinicius muzima nimba ari Federico Valverde agomba gutanga biriya imbere ya equipe nkiyi ni aba bagabo bagomba guhagarara bagafata mu minwe ivyababaye ko ku mugoroba weje bagasaba imbabazi abakunzi ba equipe yitwa Real Madrid agahinda babashizemo muri iyi minsi ni ibintu umuntu wari wese adashobora gusuporta mu buryo bworoshe ariko uyu mugabo yitwa Arbeloa mbona ntaco kumugereka ko nta kosa na rimwe yigeza akora nimba yagomba gukora rotation akaza n'abana batatu canke bane bavuye muri Castilla nuko equipe yaragiye gukina nayo hari hageze ko avuga ngo bitewe nabo tugiye gufesingana ngo turabane mu maso birakwiye ko ntanga amahirwe ku bandi bakinyi baza kandi nabo yahaye umwanya hano musore kugiye kosa beriwe bakora so Vinicius ntitwabonye bari korakina ku mwanya umwe mwomagura mugati imipira ntuyicisha uza tworondera confrontation entre ya Albacete na Madrid Castilla twatanga Castilla yaratsinze Albacete rega Castilla niyo yabaye nziza gusumba Albacete none equipe nkuru iza kunanigwa gute kandi yari rimwe abakinyi beza biragoye kudijera ku ma equipe yitwa ko ari makuru iyo habaye ibintu nka bino uba wumva ari nka hari ibara ryaguye ariko je natanze akarore muri English uziko genekerezo rya 24 ukwezi kwindwi 2024 Real Madrid Castilla mu rukino rwa kivandimwe batsinze Albacete 3-0 arimo igitsindo ca Renier Jesus kuri pass ya Nico Paz igitsindo ca Brahim Abdelkader Diaz n'uwitwa Ratasa 3-0 bakwita Real Albacete Baron aho hantu nico gituma niko navuga nti jewe ize equipe zamaze kwandika amateka ku isi uba wumva umenga yitsinzwe ibara riraguye ariko situation ingene yifasha ari indani mu nzu
niyo igomba kugaruka kuko ntushobora kumbwira ko iwanyu haraye harasha canke waraye ubusanga uze gutwenga mu bantu uratwenga mugazi yo buri kuratwenga yes nuko ni Albacete Ballon Pierre kiraronka intsinzi imbere ya ekipe ya Real Madrid banayisezera mu gikombe ca Copa del Rey. Rumvikana ko twabanza kwica ko reka twumva isaha ya Safibu tugaruke tunaraba rero indani niki Madrid yo bigisigariye kugwanira muri no saison biraza kwa bigenda gute nyuma y'ubutumwa bukomeye cyane twawe n'uwitwa Alvaro Arbeloa umenyereza wa ekipe ya Real Madrid.